Ashitse ku kirimba c'umukuru w'igihugu ca Serbia, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakiranywe igishika na mugenzi we arongoye igihugu ca Serbia. Indirimbo zihayagiza ku Burundi na Serbia zirasamirana, baca baragenzura ingabo. Baciye baja kubonana ari babiri aho nyene ku kirimba, aho bavugana ibijanye n'imigenderanire mu bisata bitandukanye vy'ivyo bihugu. Habaye kandi inama yahuje abarundi bagendanye n'umukuru w'igihugu muri urwo rugendo, inama yahuje abanyaserbia barongowe n'umukuru w'ico gihugu Alexander Vučić. Umukuru w'igihugu ca Serbia arashimira rero mugenzi we w'u Burundi ko yitavye ubutumire yamutumiye. Ati Burundi bwamye ari igihugu kigenzi kuva kera, ati turazi uko vyifashe muri Afrika na cane cane mu karere k'ubuseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Umukuru w'igihugu ca Serbia amenyesha kandi ko igihugu arongoye kizokwama hafi Burundi. Ati twavuganye ivyo gufashanya mu bisata bitandukanye mu bijanye n'ivya gisirikare, indero eka n'ibindi bisata. Ati twivuza rero ko ivyo twobikomeza kugira ibihugu vyacu bitera imbere. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe yagize ati ndanezerewe kubona mwarantumiye kugira ngendere kino gihugu. Ati n'urugendo rero ruje gushimangira ubucuti bwari buhasanzwe. Ati turashimye amasezerano yo gufashanya yatewe ku mukono hagati y'u Burundi na Serbia, amasezerano mu vyerekeye ivya gisirikare, indero, inkino, ubudandaji n'amahinguriro, ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, igisata c'abamukerarugendo, hamwe rero n'amasezerano yo gufashanya mu gisata cyo gutumatumanako n'ubuhinga bwa none. Umukuru w'igihugu avuga ko isinywa ry'ayo masezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi na Serbia bisigura ko u Burundi bwuguruye imiryango ku banyaserbia kugira bazane imitahe mu Burundi, gutyo yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'u Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060 izoshikweko. Tubamenyeshe ko imigenderanire hagati y'u Burundi na Serbia yatanguye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962.